igikorwa gikurikira ni igikorwa kijanye n'ivy'intwaro. Igihugu kidahana habakajagara. Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, eka namwe muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi, kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Turi kwigenekerezo rya 20 gitugutu umwaka w'2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira muri aka kanya. Na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira muri aka kanya. Imyaka 29 irirenze Melchior ndadaye incungu ya demokarasi agandaguwe, umugambwe wiwe wasahwanya Frodebu ahejeje gusaba ikintu gikomeye leta ya nyine cubahiro Generali Major Evaristo Ndayishimiye. Petero Kereva Nahimana rongo y'uwo mugambwe mu nyuma zuko ku munsi w'ejo yahaye ikiganiro abamenyesha makuru, yahejeje gusubira kuvuga amajambo akomeye cyane na cyane agira ivyo asaba leta ya Gitega. Se wewe abona ko hari ikiriko kirakorwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane kubijanye n'imigambi yari ifiswe na Melchior ndadaye afatwa nk'incungu ya demokarasi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha makuru bacu babidutohoreje vyose turabibashitsa ko idonido biruko mu nyuma zuko mu gisata c'indereka n'agateka kazi na muntu hari amakuru akomeye cyane ariko arahavugwa. Kuri ubu hari umunyeshure bivugwa ko yakuwemwo ijisho, yarikuwemwo n'umuyobozi w'ishure. Sivyo vyo babifise aho bihurira na politiki, ivyo navyo turaza tubibashitse ko idonido biruko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane. Haraheze igihe kitari gitoyi wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Ivya Bunyoni akuye ko uruja n'uruza rw'amapikipiki jeho kuki n'amakinga mu gisagara. Kuri ubu noneho ikayanzeka ni Bujumbura haravurwa amakuru akomeye cyane ku bagendesha ipikipiki n'amakinga na jeho kuki. Umuhanuzi akaba n'umwarimu akomeye cyane muri kaminuza nawe yagize cyabivuga ko nibiki. Ese ingingo y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi irasubirwa ko canke se birabandanya uko vyama? Ivyo navyo twabibatohoreje idonido. Sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko ubusuma bw'igitoro bwobwo burabandanya ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu mu Rumonge biravurwa yuko amaritiro atari makeyi yo mu bwoko bwa mazutu yarategekanijwe kubaka ibarabara ry'igihugu inemero ya 3 muri Nyakanga igice cyaryo cya Gitaza Rumonge yarasumwe, ariko kuri ubu yarahejeje gufatwa. Konsulateri Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge yahejeje kugira ivyo asaba soje ya Satomu ishirahamwe ryari rijejwe kubaka ibarabara. Niki yarisavye? Vyo navyo turabibashitsa ko idonido biruko mu nyuma zuko imvura ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wejo mu ntara ya Kirundo na cyane muri komine Vumbi yononye ibintu bitari bikeyi. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ivyo navyo turabibashitsa ko idonido. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro Generali Major Evaristo Ndayishimiye aratangaza iki mu nyuma y'amakuru atari make ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro avuga ku majambo yiwe n'ibikorwa ariko arakora mu gihugu c'u Burundi. Wowe ico usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyonde kuracubona hari akazogira nawe nyene ufyonde ko. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido. Inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mu kanya inyuma y'aka kanaka. Turasubiye kubakaza inshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kanamwe muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Ndakwibutse ko turi kwigenekerezo rya 20 gitugutu umwaka w'2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nkuko twebabwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Ayuno munsi katuyatangurire mu gisata c'indero aho kw'ishure shingiro riri Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura
Bujumbura umunyeshure yakuwemwo ijisho n'umuyobozi bijanye n'agateka kazina muntu ku banyeshure biracyari kure ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bujumbura umuvyeyi ariko yagiriza umuyobozi w'ishure shingiro riri Muramvya muri komine Mutimbuzi ko yamenye ijisho ry'umwana wiwe. Umuyobozi we yavuze ko ari isanganya ryabaye uburongoye intara y'indero ya Bujumbura yemeye kugira ico ashikirije. N'amakuru akomeye cane adushikira, eka amakuru yacu tuyabandanirize kuyavurwa mu ntara ya Rumonge aho amaritiro y'igitoro co mu bwoko bwa mazuta arenga 1,400 bivurwa ko yari yibwe. Ishirahamwe soje ya Sato ririko rirubaka ibarabara ry'igihugu nimero ya 3 muri Nyakanga, igice caryo ca Gitaza Rumonge yasubijwe iryo shirahamwe kuri uyu wa gatatu. Konsulateri n'itungabura amatari w'intara ya Rumonge akaba asaba soje ya Sato mu gukorana n'intwaro kugira batuze ubwo busuma. Mu gipolisi gisaba iryo shirahamwe guhagarika abagendesha imiduga yaryo bavugwa ko bafise uruhara muri ubwo busuma. Ujeje ibikorwa muri iryo shirahamwe wewe akavuga ko igipolisi ataho cimiriwe ariko ko atamakuru afise ko abo bakozi bari baranyegeye boba baragarutse ku kazi. Amakuru akomeye cane y'ubusuma bw'igitoro agaragara irya nino mu mashirahamwe atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Vice Ndayishimiye nawe nyene yaragize ico bivuga ko mu makuru abandanya kugenda dushikira. Eka noneho tugaruke kuri yayandi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ariko aravurwa mu mugambwe sawa Nyafrodebu. Kuri ubu imyaka 29 irirenze Melchior Ndadaye agandaguwe. Umurongozi w'uyu mugambwe ubu Pierre Kereva Nahimana akaba yagize ikintu gikomeye cyane asaba leta ya Gitega. Mu majambo yiwe n'umugambwe arongoye abandanya avuga yuko asaba leta y'u Burundi kwikwiye gushira mu ngiro imigambi yasizwe na Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Muri iyo harimwo nko gutunganya umutekano ku barundi bose kugira n'abahunze igihugu biyumvemwo kugaruka. Ivyo yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu, mu gihe kuri uyu wa gatanu aribwo hazokwibukwa imyaka 29 iheze uwo yaharaniye intwaro rusange agandaguwe. Uwo arongoye Frodebu aributsa leta ya Gitega kandi kwama yitwararika amategeko agenga demokarasi. Hagataho akaba yemeza ko hari bimaze gukorwa n'intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu vyo Ndadaye yipfuza nko kureka imigambwe myinshi n'ibimenyesha amakuru vyigenga bigakora, ko akamenyesha ko hari ivyo kwicarira mu bijanye n'agateka kazina muntu n'ubutunzi. Nayo mu yandi makuru ahejeje kudushikira nuko mu ntara ya Kirundo imvura ivanze n'urubura yaguye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu Gasura ho muri komine Vumbi yononye ibintu bitari bikeya. Ivyinshi muri vyo ntibiramenyekana ibitigiri biruko kandi mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane adushikira haraheze igihe kitari gitoyi wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi Marishari Ivya Bunyoni atoye itegeko rivana ko ruja n'uruza rw'amapikipiki amakinga najeho kuki koroba mu Kayanza bunguruza abantu ku mapikipiki abahoze bakorera mu gisagara ca Bujumbura hatarafatwa ingingo zo kudashika mu bibanza bimwe bimwe. Bavuga ko bariko barakora bahomba bagereranije n'igihe bakorera ko kazi Bujumbura. Bakavuga ko bakigendesha ivyo vyuma mu gisagara ca Bujumbura bashobora gukorera amafaranga 30,000 mu gihe ubu bariko barakorera Kayanza bakorera yari hagati y'10,010 na 15. Basaba inzego zibijejwe kwiga ingene izo ngingo zasubirwamwo bagasubira gushika hamwe hamwe ho babujijwe kugira ntibagume bakorera mu ruhombo. N'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi akaba n'umuhinga kubijanye n'imigambi y'iterambere aremeza ko kugabanuka kuburyo hamwe no kutumvikana mu miryango ari bimwe mu ngaruka zatewe n'iyo ngingo. Jean Marie Vianney Ndorikimpaye arashima ariko ko iyo ngingo yatumye uruja n'uruza rugenda neza mu bibanza bitarekuriwe izo pikipiki n'amakinga. Ese vyo babigiye gusubira ku
kugururwa irya nino aho vyari bibujijwe gushika narirya ko wafata iyo ngingo yuko bihagarika atakira umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abamenyesha makuru bacu barabandanya gukurikirana ivyayo makuru ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose idonido. Eka noneho tubareke mwumva amajambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye abivuga kubihejeje kitari gito ibivurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayandi makuru ariko aravurwa irya nino ni mumwumvirize. Muribuka tugiye gutabara bikongo amajambo yavugwa navuga nigashika muri oni bashaca bambwira ibijambo bitanyaye zanumva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive uko nyene ati kuva mushitseyo haciye haba impore ituze nta kintu na kimwe casubiye kubaye ati biriko biba muri Nord Kivu ati ce n'est pas votre problème uko nyene turabizi ugahura mpura na Union Européenne ati bimeze neza cyane n'uvu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navyo bihano individuel ko hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusiga ambwirwa yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene atayibuka izina ngiwe usanga ari ikinyarire tutazi natwebwe urumva ugahura n'ibihugu hamwe ubona abantu bose bagucambirwa guhura n'abagwizatunga ba Amerika mwe mwari bwabone ngaha abagwizatunga ba Amerika ngahamagara inama jewe ninda nindesho mvuye mu Burundi mu gihugu kitanazwe baraba kuri Google ngo giherereye hehe ngatumira inama abagwizatunga ba Amerika bakaza sari kuzura bose bakeneye kumviriza ingene boza n'imitahe yabo mu Burundi. Aho rero umwe wese agacashaka kugenda asavye mubonana gushika avuga none ko twahejeje inama ko bagwa basaye mubonana mwereka hari n'abashaka gafoto muri kumwe uce wumva n'ibintu byatangaje cyane ukaraba ingene ingorane yari dutuntuje y'igitoro kumbe agira amageragezwa nta gitoro cari gikeye kajya n'akajenda Imana yagize nakajenda Imana yagize muri urwo rugendo turimo gutera mbere Imana irashobora kwigirisha ngo reka ndabarabe nimwibuka Yesu avutse ashitse kwa Simeho ahejeje kumugaragura neza akamwita izina aravuga ngo wa mwana we ngo uri igitangaza ngo kandi ngo abantu benshi bazokwandura ko ngo ariko uzotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana siko vyanditse Yesu ko azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana kajya kajende yagize Imana na kantu yagize kugira ivyiyumviro vya benshi bimenyekane none mwaciye mumenyekana batumvikana ukuri twaciye tukumenya we tworonka igitoro aho twese twogize umunsi mukuru hagacaba barira urizo no ntacamenyekana numva iryo geragezwa ntuze igitoro kirabonetse hagacaburira uwo mugesera ninde akizanye ninde hajye ivyiyumviro vya benshi vyaciye bija habona vyigaragaza iyo ako kajende kataba ninde ari kumenya kari mu mutima w'umuntu hajya jenda bwije ukuri hajya ni kwa kunda amazi Imana yareka bakayabura kugira bapararanganye Imana igacivuga iti ndayazanye akavuga baturugano ruhisha karabaye bya bigabo byaca bigira kundeta byakoraye na gatanu ati no kubera urumva Imana irareka kugira ngo nige binagiye kuvyumva isubiyemo ndasoma neza ico twa Bibiliya wisomye rimwe ntuzuvuye ngo uramenye ibirimo Bibiliya bisaba ko umuyisubiramwo niho umenya neza ibirimo Imana hariho shortcut inzira hagufi biranditse muri Bibiliya yarabajanye cyavuga ati aba bantu ndabazi bohirahira bakagenda bajye ba Filistia baza kurwana baca bose bagira ropri bagaruka mu Misiri kuko ndabazi ko badadara igikano
reka ahubwo baza mugaruke mu maso ya Farawo kugira Farawo niyo babona nawe aca koga ndamukobwa ataza umutima aca bakurikira hanyuma azoca ndabicira mu kiyaga bo bajabuke gutyo n'abanyamisiri bazokwemera ko ari jewe ndi Imana. Muruvuga n'Imana ireka ibintu bikaba kugira ngo yerekane ikintu. Hanyuma uzovuga ari tutuntu twose tuzaturabona tutugaragazwa dutoyi haburya turi muri bijya dufate basi abo twagendanye ahantu haraha eka n'abandi bagumye banga bari ngaha nta kintu nkahora mwumva ngo bazungu bo kwa Nyangoma. Burya hajya twariyumviriye abazungu bo kwa Nyangoma, umuntu wese yataye umutwe yarigeze yumvira igihe twitwa abazungu bo kwa Nyangoma kwashi yatumaze. Burya twaravyiyumviriye ngo duce tuvuga kubura igitoro n'ingingo aho twabuze irya hoho gushika aho twera twese tuba abazungu bakava abazungu bo kwa Nyangoma mu mamedia ntivyabaye. Je ndibuka hariho abagwaye kwashi gushikaho yanda muravye umwe muri bo kabona nikigatanya ubu rero nyakiga kirutandastase barare urugatenya ko ruratambuka ndaruraba. Ico gihe ndibuka urabona ikoti rya gikositimu wamenga niryo koti rirerire. Iyo baduteye harateye igihe bace bacana umucanwa ngo abasoda ba leta bahabone aho bari kugira baze kubica. Ugacura buno musi arashitse rero babuza Gatoro ijoro rirakorotse igihugu n'igishahira isanzare na neva n'umugesera yananiwe ukamuraba uwo muntu kandi yaranditse kuri rezo sosio nyawaye yaranditse ibi byagaragaje benshi cyaragaragaje n'urugatanya muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo bagaturira umwotsi nabo basoda ba leta bakanka kuhabona bagaca biyankira nabo bacanye ngo bababone kugira babakure ku isi. Ubuza Gatoro gatoyi uri bagiye rero hagiye ariko burya nk'abavuga ngo abene gihugu bace bagumuka imodoka wigendesha he weho ntucishira muhira ari umunsi babwiye ngo bagira bagumuke ntimuvuze umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru ni vyiza cane birasubiza ku buzutu. None babwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara kandi uwo muntu namubajije ko nyene vure baje rero kubera sinigera mpamuka mu buzima bwacu sinabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru c'est bien abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute abagenda n'amaguru bica bigenda gute rega uko wewe wiyumvira ivyawe yiyumvira n'abantu kandi wacu ubona ko abahora bagenda n'amaguru nawe baca baguherekeza kandi utahora ubaha na lift iyumvira ntiwahora ubaha na lift mugo rero harageze ngo tugira rero tuje mwibarabara ugaca ubona ko na bamwe wimba lift baca bagukurikira. Eka ndabakengurukire nshuti banywanyi twabanye mu iki kiganiro ndabakengurukire cyane kandi mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuri we utarabikora manuka munsi y'video urabahandise ijambo sabone fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Ijisho TV.